Iwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviza murereye hose hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihutsa kandi agezweho akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi. Turabaye ikaze abatwumviriza ngakuri no muresha kure yacu na ya Burundi News TV imbonesha kure imyirudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihutsa kandi agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze by'umwariko mu makuru yo kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 31 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ngaha no muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi, President Evariste Ndayishimiye arongoye iki gihugu arahejeje kugenda yakira abayobozi bagiye batandukanye b'ibihugu bigiye bitandukanye abaje kwitabira inama ikomakomeye cyane by'umwariko ya komesa igomba kuza kuba uyu munsi nyine kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 31. Abayobozi bagiye batandukanye haba abakuru b'ibihugu ndetse n'abamareta bakaba baramaze kugenda barashika nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Icyakora abayobozi bagiye batandukanye barabashije kwitabira, ariko ku ruhande rw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda byaremejwe yuko by'umwariko President Paul Kagame azohagararirwa na Minisitiri w'Inganda ndetse n'ubucuruzi. Mubo President Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cyacu ciza c'u Burundi yaje kugenda yakira rero harimo President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo urongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yaje kurara ageze ngaha i Bujumbura mu Burundi, aho rero yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu rero bihuriye mu isoko rusange rya Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo Komesa. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira rero nuko uyu mutegetsi yaravuye cyangwa yarakubutse i Kampala mu gihugu ca Uganda, aho yarahejeje kugira uruzinduko rw'amasaha make cyane, aho yaje kugenda arabonana na Yoweri Kaguta Museveni arongoye icyo gihugu, ndetse bakaba baraje kugenda baraganira byinshi bigaruka ku mutekano ukomeje kugenda urazamba. Amakuru yihutsa akomeza kugenda aradushikira rero nuko by'umwariko ngaha ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nk'uko amakuru yama aradushikira haje kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane ubwo Tshisekedi yarahageze. Biravuga ko rero by'umwariko aba Robert bo mu muhari wa Red Tabara usanzwe urakorera ngaho mu mashamba ya Kongo, mu nyuma y'iko rero bamaze iminsi bariko barotswe igitutu cyangwa baragabwaho ibitero bafatanyije aho ingabo z'u Burundi ziriko zirafatanya n'iza Kongo nk'uko amakuru yama aradushikira, byaje kongera gutuma by'umwariko uyu muhari ufata icemezo uvuga ko uzagerageza nawo kwihimura ku buryo bukomakomeye cyane. Mu nyuma y'iko rero uherutse gutangaza ko yivuganye abasoda bashika kuri 45 ashika muri 32 bagakomereka, ndetse by'umwariko mu bo bishi bakaba bivuga ko harimo n'intwazagabo yari fise ipeti rya Lieutenant Colonel. Amakuru yihuta nuko rero Tshisekedi yaje kugenda arahungishwa ku buryo bukomakomeye cyane, ariko kandi biza kugendana n'uburyo inzego zijejwe umutekano nga muri kino gihugu cyacu c'u Burundi zari ziriko byoneko ziracungera umutekano ku buryo bukomakomeye cyane. Uyu munsi nibwo rero haraza kuba iyi nama, abivuga ko ahirika irabera nga mu gisagara ca Bujumbura hari umutekano ukomakomeye cyane, ndetse umutekano uteye ubwoba nk'uko byama biradushikira. Muraza kunyemerera tugaruke no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda haravugwa by'umwariko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abantu benshi barakomeje kugenda baranyuruzwa ku buryo budasanzwe, ndetse by'umwariko turaza kugenda turabigeraho mu buryo burambuye. Muraza kunyemerera kandi ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa, aho by'umwariko urongoye umugambwe SNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD hari byaje kugenda arasaba by'umwariko ubuyobozi bw'iki gihugu cyacu ciza c'u Burundi, ndetse by'umwariko aza no kugira icyo asaba Seni umugwi ujejwe gutegura amatora. Ni mu gihe ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hariko haritegurirwa amatora meza azoba kuva mu mwaka utaha 2025 gushika mu mwaka 2027, aho azoba amatora y'umukuru w'igihugu. Muraza kunyemerera kandi tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko umwe mu basoda bagiye batandukanye yarafise abasoda bandi arongoye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange haradusumira, haravuga ko by'umwariko abasoda benshi bongeye kuza kwiyunga kuri uyu muhari wa M23 mu nyuma y'iko rero ukomeje kugenda urigarura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ngaha muri Warikare cange muri territoire ya Warikare nk'uko amakuru yama aradushikira. Muraza kunyemerera tugaruke no yari makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa haba mu burasirazuba bwo hagati ndetse no hirya no hino ku isi, by'umwariko hagati y'ingwano ziriko zirahuza Uburusiya ndetse n'igihugu ca Ukraine. Hari byinshi
byacu byamaze kugenda biradushikira. Hari amakuru agaragaza ko ibihumbi n'ibihumbi by'abasoda baba barahunze urugamba ku ruhande rwa Ukraine, nk'uko amakuru yamara dushikira mu rwego rwo kwirinda ko bashobora gukomeza gutakaza ubuzima bwabo. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi bibiganiro byacu batwumviriza murereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda mumererwa neza. Nimba ari ubwa mbere usenga rero kuri Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ubisonde kwanditse sabone, ubisonde ko hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogero bane natwe 5 kuri 5. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mwese turabahaye ikaze mu bice bigiye bitandukanye. Abatwumviriza bari nga mu karere k'ibiyaga binini, turabahaye ikaze mwese. Abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Reka amakuru tuyatangurire muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Murazi neza yuko kandi muri kino gihugu hamaze imisi ariko harategurwa inama ikomakomeye cyane, by'umwihariko inama ikomakomeye cyane igomba kuzahuza abayobozi bagiye batandukanye. Muri abo bayobozi rero by'umwihariko bamwe baratanguye gushika, by'umwihariko mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi ku munsi w'ejo kwashika nyine, aho bagiye kwakirwa n'umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba by'umwihariko yaraje kugenda arabakira. Mu yakiye harimo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho nawe yaje kugenda ararangaha i Bujumbura mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, aho yitabiriye iyi nama y'abakuru b'ibihugu rero bihuriye mu isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo COMESA, nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni inama ikomakomeye cyane rero, byari biteganyijwe ko na Perezida Paul Kagame arongoye igihugu c'ababanyi c'u Rwanda nawe yagombaga kuba yo kwitabira, ariko ntibyaza kugenda birakunda nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko Tshisekedi rero agishika ku kibuga mpuzamakungu by'umwihariko ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye, haje kumvikana urusaku rw'amasasu mu nyuma y'uko bivugwa ko hari abashakaga kuba bumugirira nabi. Biravuga ko rero by'umwihariko mu misi iheze ubwo rero gitabara ariko iragabwe ibitero bikomakomeye cyane, aho rero gitabara yashimangiye ko by'umwihariko nayo izihorera ngo yari ifite umugambi wo kuba by'umwihariko yo kwica Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mu nyuma y'uko rero gitabara isanzwe iragaye ibitero bikomakomeye cyane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Rero gitabara irahejeje mu misi iheze gutangaza ko yivuganye abasoda bashika muri 45 harimwo n'abafise amapeti akomakomeye cyane. Gushika ubu ngubu rero abanywanyi by'umwihariko abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nga mu gihugu c'u Burundi baragaragaza ko batewe impungenge n'umutekano wabo ndetse n'uburyo umutekano ushobora kuzozamba mu gihe by'umwihariko igihugu c'u Burundi by'umwihariko gikomeje kugenda kikururira abanzi batabarika kubera gukorana na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora biravuga ko ahabayeho kurasana by'umwihariko mu gihe gitoya, maze umutegetsi by'umwihariko nawe aza guhita ahungishwa ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse aza kugezwa aho abandi bategetsi bari. Ni Tshisekedi kandi yarageze nga mu gisagara ca Bujumbura kubutse i Kampala, aho by'umwihariko kuwa gatatu ari yari yagiriye nyene uruzinduko rw'amasaha makeya. By'umwihariko n'uruzinduko rwasizewe rero na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, baganiriye ku ngingo zigiye zitandukanye zirimo rero ikibazo c'umutekano muke cyane wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri uyu wa kane kw'igenekerezo rya 31 by'umwihariko gitugutu by'umwihariko nibwo rero inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri COMESA iraza kugenda irabera nga mu gisagara ca Bujumbura. U Rwanda ruri buze rero kwihagararirwamo na Minisitiri w'Ubucuruzi ndetse n'Inganda Sebahizi Prudence, wayitabiriye by'umwihariko mu cyimbo cya Perezida Paul Kagame muri rusange. Ni Perezida Paul Kagame rero kimwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko yari yahawe ikaze, ibyaje kugenda biratungura abanyagihugu benshi mu nyuma y'uko amakuru yama aradushikira yagaragazaga ko by'umwihariko Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi baperezida bagiye batandukanye amafoto yabo yagiye aramanikwa nga mu gisagara ca Bujumbura, by'umwihariko aho bagiye barabahereza ikaze cyangwa se bababwira ko babahaye ikaze kugira ngo babashe kuba boshika nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. We rero n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko byari biteganyijwe ndetse by'uko nawe ashobora kuza kwitabira iyi nama, ariko ku rundi ruhande abantu benshi bari bategereje kuraba nyine uburyo yoza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu nyuma y'uko rero hari amatati akomeje kugenda ribonekeza hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se akaba hari umwuka utari mwiza nk'uko amakuru yama aradushikira. Aba bategetsi bombi haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rw'u Rwanda barakomeje kugenda by'umwihariko hari bibonekeza amatati mu nyuma y'ibitero bikomakomeye
bikomakomeye cyane bya Redi Tabara nga mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi ntiyari umunwa mu kugaragaza ko u Rwanda hari goba ruriko rurafasha uyu muhari w'abaroberi mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Icyakora by'umwariko igihugu cy'u Rwanda cyaratangaje ko ivyo ngivyo atashingiro bifise, ahubwo bagaragaza u Burundi by'umwariko ko bukomeje kugenda burakorana n'imihari igiye itandukanye irashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu gufasha aba FDLR ndetse n'aba FRN basanzwe barakorera mu shamba rya Kibira muri rusange. Iyi nama rero byaba biteganyijwe ko abategetsi bose bagomba kuza kuyitabira, ariko byaje kurangira by'umwariko Perezida Paul Kagame yohereje umuhagararira. Ubunyamabanga bukuru rero by'umwariko bwa Komesa buvuga ko muri iyi nama bakuru b'ibihugu rero ndetse n'amareta baraza kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye Afrika ifise cyane ku bukungu buhungabanywa n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'umutekano n'uburyo umutekano ukomeje kugenda urazamba. Biranateganyijwe yuko kandi ko rero baroza kugenda barayaga ku buryo rero bwo kongera agaciro ibikoresho by'ibanze bituruka muri utu turere ndetse no gushakira urubyiruko rero imirimo mu guteza imbere urwego rw'ubucuruzi ndetse n'amabuye y'agaciro ndetse n'ubukerarugendo no kwitsimbataza umutekano. Hirya y'iyi nama kandi byitezwe ko Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uri mu ari bushyikirizwe iciringo cy'ubuyobozi bukuru by'umwariko bwa Komesa by'umwariko cy'umwaka umwe araza kuba asimbuye Perezida Hakainde Hichilema wa Zambia ari bwakire by'umwariko Tshisekedi baganire kandi ibiganiro biri bwibande ku mutekano umurasazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngira ngo murazi neza ko guhera umwaka uheze w'ibihumbi 2023 ingabo z'u Burundi zabaheze barizwa mu muharo udasanzwe wa Tafoke zarinjijwe nga ku butaka bwa Kongo kujya gufasha iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo babashe kuba bofatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugarukana amahoro n'umutekano. Icyakora byarakomeje kugenda biragorana ku buryo bukomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aratugeraho, ariko arashimangira ndetse akanagaragaza uburyo by'umwariko aba bategetsi bombi baraza kwitsa ku bigendanye no kongera ingabo ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwariko ibibazo bigendanye n'umutekano mukeya bikomeje kugenda birashakirwa ibisubizo nga ku butaka bwa Kongo. Kuko amakuru yama aradushikira nkuko bikomeza kugenda biradusumira. Ngira ngo murazi neza yuko guturuka umwaka w'eze 2023 ingabo nyinshi zaraturutse nga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi zarinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Burundi burasanzwe bufise rero by'umwariko muri iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batayo zirenga 10 z'abasirikare bagiye gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ngwano zihanganyemo n'inyeshamba zo mu muhari wa M23. Kugeza ubu ngubu icyakora rero by'umwariko aho kugira ngo by'umwariko FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR ndetse n'ingabo za SADC n'abazarendo n'abacanciro by'umwariko babashe kwambura M23 uduce iriko iragenzura. Uyu muhari warakomeje kwigarurira rero utundi duce dushya by'umwariko utwo muri teritwari ya Warikare umaze hafi by'umwariko ibyumweru bishika muri 2 by'umwariko binjiyemo akomeje kugenda harabera urugamba rukomakomeye cyane nkuko amakuru yama aradushikira. Mu nyuma y'ibyo byose kandi muraza kunyemerera tunakomereze nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakomeje kugenda haravugwa inkuru ikomakomeye cyane by'umwariko ya Colonel wa FARDC ndetse n'ingabo yarayoboye bamaze kugenda bihuza n'uyu muhari wa M23 nkuko amakuru yama aradushikira. Twaragiye tubona abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye baragiye biyunga kuri M23. Harakomeje kugenda haravugwa rero by'umwariko umwe mu ba colonel bakomakomeye cyane ni Colonel Gilbert Ekombe Banglima w'umugabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko za FARDC yiyunze kuri M23 by'umwariko n'igice kinini cyane cy'ingabo yarayoboye. Colonel Ekombe kandi yarasanzwe ari umuyobozi wa regiment y'ijana na 37 ya FARDC ikorera muri groupement ya Ruberiki yo muri teritwari ya Warikare. Mu nyuma y'iko rero uyu muhari wa M23 ubashije ko kwinjira muri ibyo bice, biravuga ko we n'itsinda yarayoboye by'umwariko babashije kugenda by'umwariko barabasha kwiyunga ku muhari wa M23. Kuwa mbere w'iyindwi by'umwariko nibwo rero uyu ofisiye mukuru rero n'abasirikari babarirwa muri 90 bahuje amaboko n'inyeshamba z'umuhari wa M23 nkuko amakuru yama aradushikira.
kugeza ubu ngubu kandi by'umwihariko arashize icyumweru kirenga M23 yarinjiye muri teritwari ya Walikale aho rero by'umwihariko iriko iragenzura ibice bigiye bitandukanye kuva mu ntanguro z'iyindwi uyu muhari kandi waregereye cyane by'umwihariko agace ka Pinga aho komeje kurwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru hagera ku bamenyesha makuru bacu aremeza ko ingabo za M23 zirahitwa Bitende hejuru neza ya centre ya Pinga nk'uko amakuru yama aratugeraho muri uno mwanya. Byitezwe ko rero ibiganiro biraza kugenda birahuza Bwana Tshisekedi ndetse na mugenzi we arongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi baraza kugenda baritsa ku bikorwa bigiye bitandukanye cyane ibigendanye n'umutekano. Birateganyijwe ko kandi abategetsi bombi bashobora kuza kongera kunoza umugambi karundura wo kongera kurungika abasoda ku butaka bwa Kongo nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni mu gihe kandi by'umwihariko East African yose yakomeje kugenda yamaganira kure ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gukomeza gutanga umusanzu cyangwa se gukomeza gufasha by'umwihariko iki gihugu cya Kongo mu gihe cyananiwe kuba cyosenya nk'uko amakuru aradushikira, mu gihe cyananiwe kuba cyosenya by'umwihariko ibi bikorwa bigiye bitandukanye by'imihari imaze iminsi irabiranga ku butaka bwa Kongo. Umuryango w'abibumbye by'umwihariko uravuga ko byibuze abanyagihugu barenga 1/4 cy'abatuye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bungarije n'ikibazo cy'inzara. Imibare iriko iratangwa n'ishami ry'uyu muryango ryita ku biribwa FAO yerekana ko rero abanyagihugu bagera kuri miliyoni 25 bakeneye inkunga yihutirwa cyane ku rwego rw'ibiribwa. Uburasirazuba bw'iki gihugu ngo nibwo rero bwugarijwe cyane kubera iko intambara zarahagaritse ibikorwa by'ubuhinzi byose. Cyegeranyo rero cy'uyu muryango kiravuga ko ibiciro bizamuka cyane ndetse n'umusaruro by'umwihariko muto birashobora gutuma abanyagihugu by'umwihariko batuye iki gihugu bashobora kugenda barahura n'inzara ku buryo bukomakomeye cyane. Mu cegeranyo ishami rya ONU ryitarire ku biribwa FAO riravuga yuko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ihanganye n'ibibazo by'intambara z'urudaca, ubujura ndetse n'ubwicanyi bwo mu mijyi byiyongeraho kandi ibyorezo bijya bitandukanye bituma iki gihugu gihora rero mu bihe by'akaga bikomakomeye cyane. Kiravuga ku burasirazuba bw'icyo gihugu rero icyegeranyo kigaragaza ko kubera ubushyamirane bw'amoko ndetse n'intambara abanyagihugu bakomeje kugenda barava mu byabo abandi bahunga. Uduce turimo inzara ikomakomeye rero n'uturimo imirwano n'ubushyamirane bituma rero abanyagihugu batitabira ibikorwa byongera umusaruro. Uturere tuvugwa ni nk'intara ya Ituri yashyizwe mu bihe bidasanzwe bya Etat du Siège, Kivu zombi y'amajyepfo ndetse n'iy'amajyaruguru z'umwihariko zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarizwa 80% by'abanyagihugu bagera kuri miliyoni 7 bakuwe mu byabo ngaha muri Kongo. Ubusesenguzi bw'impuguke z'uyu muryango buravuga ko utu duce twugarijwe bikomakomeye cyane n'ubuke bw'ibiribwa muri rusange. Abanyagihugu bakaba muri miliyoni 26 mu gihugu cyose ngo bugarijwe n'inzara kubera ahanini intambara zitarangira. Ibiciro by'ibiribwa byaraduze cyane ndetse n'igiciro gihambaye cy'ubwikorezi bw'ibintu nkenerwa by'umwihariko nk'ibiribwa ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibi biriko biriyongeraho rero ibyorezo birimo nk'icyorezo cy'ubushita bw'inkende kizwi nka Mpox kimaze rero iminsi kirica abanyagihugu mu duce tumwe na tumwe ngaha muri Kongo. Ikibazo kibiza nk'imyuzure ndetse nacyo kikaba cyaraje guhura by'umwihariko kikaba cyaraje kugenda cyongera ku bindi ibintu bizari bisanzwe by'umwihariko bidahagaze neza biza kugenda birafata iyindi ntera. Kuri ubu rero imiryango myinshi ngo irabona ibiribwa ariko kandi uko igiye kubishaka ku masoko, kuko rero ntibona ibiribwa kuko uko igiye kubishaka ku masoko by'umwihariko intambara zidatuma rero abahinze bajya gusarura ndetse n'abakora ibindi bikorwa nk'uburobyi bakaba batashobora kuba bo bikora. Ukwiyambaza isoko rero kuri bose ndetse n'umusaruro wagabanutse cyane bikaba biriko biratuma ibiciro bya bike rero bibonetse bizamuka nk'uko amakuru yama aradushikira. Ku ngabo z'umuhari wa ONU MONUSCO zaravuye muri tumwe rero mu duce twa Kivu y'amajyepfo nabyo ngo byongereye impungenge zituma rero abanyagihugu bakomeza guhunga kubera gutinya imihari yitwaje ibiganisho nk'uko amakuru yama aradushikira. Ku buryo busa n'impuruza rero iki cyegeranyo kiravuga ko intara ya Chopo yitwa Achupa Kivu ya ruguru ndetse n'iy'amajyepfo Mainema, Ituri ndetse na Maindombe zigaragaramo rero inzara isa nitangiye by'umwihariko kuba karande
mu gihe cy'imyaka 20 yose nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abanyagihugu benshi barakomeza kugenda baratakamba bavuga ko bifuza yuko ibigendanye n'ingwano cyangwa se n'intambara byohagarara ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu muhari wa M23 ntujya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko witeguye gukomeza kwigarurira ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira, mu gihe Bwana Tshisekedi rero iyo bakomeje kugenda yinangira yuko adashobora kuba yo kwicarana ku meza n'ibiganiro n'uyu muhari. Uyu muhari ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ku muvuduko udasanzwe, mu gihe by'umwihariko ku ruhando mpuzamakungu ndetse n'abandi benshi bakomeza kugenda barasaba ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bifuza ko Tshisekedi yo kwicara akaganira n'uyu muhari, mu gihe Tshisekedi avuga ko M23 kirafashwa n'abanyarwanda ndetse ari u Rwanda, ariko kandi kuri icyo gihugu cy'ababanyi cy'u Rwanda cyo kikavuga ko atari ukuri. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.